Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana mushobora vyose, Mana ukomeye kandi uhambaye, kandi uvuga bikaba, uteka bigakomera, urema ibitariho bikabashaga kubaho. Turagushimiye wabanye nacu mu kwezi kwa mbere, waturize byinshi bitandukanye, utugejeje mu kwezi kwa kabiri. Ni wakira icubahiro mu izina rya Yesu. Ndasenga umuntu wese agiye kumva rino jambo riramwubaka kandi riramukomeza, ko rimusanze ntabwo ariko rimusiga, rirazana impinduka mu buzima bwe no kubimwerekeye byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro Haracyariho Ivyizigiro. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Haracyariho ivyizigiro ko wakomera, haracyariho ivyizigiro ko wagera ku ndoto zawe, haracyari ivyizigiro iyo ndwara ko wabashaga kuyikira, haracyari ivyizigiro ko watera imbere, haracyari ivyizigiro ko wagera ku vy'abandi bagezeho. Imana twizeye, Imana twakurikiye, ntabwo irobanura ku butoni. Ivyo yahaye abandi nawe yabashaga kubiguha. Ni Imana igusha imvura ku babi n'abeza, ni Imana yakiriza izuba ababi n'abeza. Ijambo ry'Imana riravuga ko Kristo muri twebwe ari ivyizigiro by'ubuzima bw'ejo hazaza. Umuntu afite Kristo indani muri we ntiyakagombye gutakaza ivyizigiro by'ubuzima bw'ejo hazaza. Imana iguha umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'ukwezi Imana yabashije kuduha rya kuno kwezi kwa kabiri twinjiyemwo. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo c'Ingoma ya mbere, ibice vyaho ni 4, umurongo wa 9 n'umurongo wa 10. Aravuga ngo Yabesi yarusha icubahiro bene nyina, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namushikanye bingoye. Yabesi atakambira Imana y'Abisirayeli ati coma ukama umugisha, ukungura urubibe rwanje, ukuboko kwawe kukagenda kundamira, ukandinda ivyago singogwe, nuko Imana imuha ivyo yasavye. Ijambo dufite muri kuno kwezi ravuga ngo ukwezi kwa kabiri, ukwezi ko kurenga imbibe, ukwezi ko kurenga imbibe, n'ukwezi ko kurenga imipaka, n'ukwezi ko kurenga imbibe. Iyo bavuze imbibe baba bavuze umupaka canke akarimbi canke borne canke inganigani. Ni ikintu bashinga hagati y'itongo ry'umwe ndetse n'iry'uwundi, ivyo bigatuma uri mu itongo ryo hakurya atashobora kuja mu ryo hakuno, nta kintu ashobora gukorera mu ryo hakurya, atemerewe kwinjira hakurya no gukorerayo ikintu. Ariko kandi no mu buzima busanzwe hari abantu usanga barashingiwe akarimbi, bakabaho ubuzima bafite ahantu badashobora kugera. Ugasanga buri gihe cyose urategura gukora ikintu, ariko bikarangira byase, aburusha ubwenge, aburusha ibintu, bo bakagerayo ariko we bikanga kugerayo. Hari akarimbi washyiriweho mu buzima kavuga ngo uyu muntu ntazegera ahantu. Hari abantu bategura mariage zipfa kandi atari uko ari babi, batazi impamvu zipfa, ahubwo ari kubera hari akarimbi kari ku buzima bwabo kavuga ngo ntaze yigere yubaka. Hari abakobwa benshi basaziye iwabo, hari abasore benshi basaziye mushira, byase ko barongora, bafise ibyitwazo bidafadika, barashingiwe akarimbi kavuga ngo ntazarongore, ntazarongogwe. Hari abantu bashingiwe akarimbi ntazi bigere bavyara. Wubatse urugo umaze imyaka ingahe nta ruvyaro wigere uronka, ugiye kwa muganga basanga ukomeye, nta kibazo na kimwe ufite, yamara washika muhira bikanka. Ako na karimbi bashinzwe n'umupaka. Ariko kuno kwezi kwa kabiri hari abantu bagiye kurenga imipaka, bagiye kurenga akarimbi bashingiwe n'abantu. Hari abantu bashingiwe akarimbi ngo nibaze bigere bava mu gihugu, ni kenshi utegura urugendo rupfa. Hari akarimbi abandi baragenda batujuje n'ivyo we wujuje, yamara we ugasigara, ni kubera hari hakarimbi. Ariko Imana ije gukura iyo mipaka. Hari akarimbi kashinzwe ku gihugu ngo nihagira ahantu kigera. Hari akarimbi kashinzwe muri famiye kavuga ngo ino famiye ntize yigera igera hano hantu, nibiga amashure nibaze bigere babona akazi, nibanabona akazi nibaze bigere
igihe amafaranga bazagakuramo ntazagire icyo abamarira. Amafaranga ukorera, abakorera yari munsi yawe bubatse etaje, ariko wowe nta nizo ugira. Hari akarimbi washingiwe kugira ngo ugume mu bupangayi. Hari akarimbi kavuga ngo nabyara abana babiri azafungira aho ngaho ntihazagire abandi bana yongera kubyara. ko nta karimbi, uwo ni umupaka bagushingiye uvuga ngo ntiyakira amafaranga ariko ntazi yigerageza kuri kino gitigiri. Hari umuntu nigeze gusengera yakoreraga amafaranga menshi ariko atigera ageza ku bihumbi 100. bari baramushingiye akarimbi, agejeje ku bihumbi 100 yahita asara. ariko tumaze gusenga Imana ivana ako karimbi no musatuze miliyoni. ndashaka kubwira akarimbi washingiwe mu buzima n'abarozi n'abadayimoni, akarimbi washingiwe na Satani muri kuno kwezi kwa kabiri, Imana ije kugashingura, Imana ije kukavanaho. hari abantu bavumwe, bariko imivumo, bariko amajambo, batongereweho amajambo ku mazina yabo, ku mafoto yabo, ku buzima bwabo. uyu muntu ntaze yigera agira amagara meza, ntaze yigera atora kabiri. nta karimbi, nta magambo batongereye hejuru y'ubuzima bwawe. ariko hariho Imana ivuga bikaba, iteka bigakomera, ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. yayindi yugurura ntihagire uwugara, mwe yugara ntihagire uwugurura. ugu kwezi yavuganye nanjye ngo ndagutangarize kije gushingura karimbi, kije kwagura imbibe zawe, imipaka yawe. aho utari wemerewe kugera ugiye kuhagera, ibyo utari wemerewe gutunga ugiye kubitunga, ibyari byaranze mu buzima bwawe bigiye gukunda. uyu mugabo Yabesi avuka mu muryango w'abandi bana, ntabwo yari yapfutse wenyine, aho bivukana bo bari bateye imbere, bari baroraniwe. ngo ariko nyina agiye kumubyara aca amuvyara arushe, biza kurangira hasize n'ubuzima. ariko asiga mw'isi izina rivuga ngo niyitwe Yabesi, izina ry'umuruho. umwana agira umuruho, nta kintu yakora ngo gicemwo. yaradandaza nk'abandi ariko ntiyunguke, yararima nk'abandi ariko ntiyeze imirima. ubuzima bwe busubira inyuma. ate barabimenya ko ubuzima rimwe ari ubuzima bw'akaga. ate barabimenya ko hari ikindi kiganza, hari ukundi kuboko kuri hejuru ye kuriko kuratuma ataroranirwa mu buzima. aca yinginga Imana, asenga Imana. nawe icyo ngiye gusaba muri kuno kwezi, fata umwanya wo gusenga Imana, fata umwanya wo kwegera Imana. mu Bikorino ba kabiri, icete cya kabiri cya Bikorino ibice 10 umurongo wa 3 havuga ngo ibigwanishwa dufise ngo imbere y'Imana bifite ubushobozi bwo gushingura karimbi, bwo gusenya inzitiro zikomeye. hari ubushobozi buri mu gusenga, hari ubushobozi bubitse mu bizera bwo gushingura karimbi, bwo gusenyura imisozi. ubwo bushobozi ndashaka muri kuno kwezi kwa kabiri ubukoreshe nshuti yanjye, usenga Imana ikureho imbibe. kuno kwezi ndumva ngiye gusengera abantu bashingiwe akarimbi, bariko imivumo, bariko imikoshi. ndumva ngiye gusengera abantu bafite ahantu bagerageje kugera bikanka. ubu kwezi ture juru zaza fata audio y'amasengesho kugira ngo nshuti yanjye Mana ibohora ubuzima bwawe, Mana itabara ubuzima bwawe, nawe winjire mu munezero, nawe winjire mu masezerano nk'abandi. Mana iguha umugisha. haleluya. Yabesi biciye mu gusenga, Mana yagura imbibe. nawe nusenga, Mana igiye kwagura imbibe zawe. hari ibintu bitatu uri kurasabwa. ikintu cya mbere ni ugusenga, amasengesho agwire muri wowe. icya kabiri witandukanye n'icyaha ndetse n'igisa nacyo, cyo ni ikintu cya kabiri uri kurasabwa. ikintu cya gatatu, shaka ikintu ukore. aho utari wemere kugera genda uhagere. ibintu wagerageje bikanga, subirayo ubigerageze. Yesu abwira Petero, nubwo waraye mu kiyaga ukabura amafi ariko subirayo, kubw'ijambo ryanje aho waburiye uraza kuharonkera. Mana irekuye ijambo rivuga ngo ni ukwezi ko kwagurirwa imbibe. Mana igiye kwagura imbibe. amafaranga wahora wiziza agiye kuva
kugwira. Nimubyizera vuga amena. Aho utari wemere kugera ugiye kuhagera. Business yawe igiye kwaguka, umutahe wawe ugiye kwaguka. Ndumva nasenga. Data mu izina rya Yesu, sengeye umwere data ukwezi kwa kabiri uvuganye nacu kari ukwezi ko kwagurirwa imbibe. Waraguriye imbibe ya pesi. Wumva gusenga kwe, umva gusenga kw'abana bawe, umva gusenga kwanje. Niko sengera umwere data. Harakarimbi yari yarashingiwe n'abarozi, yari yarashingiwe n'abadayimoni, ntaza akore mariage, ntaza abyare, ntaza atera imbere, ntaza abona akazi. Harakarimbi yashingiwe mu buzima, ntiyagira ikintu ageraho. Aho karimbi nigashingurwe mu izina rya Yesu. Agurira imbibe abana bawe, ivyari byaraze bikunde, ingendo zahagaze zemere, abatavyara bavyare, ababoshe babohoke, indwara zidakira zikire mu izina rya Yesu. Karimbi bashinze ngaze yicwe n'ino ndwara, aho karimbi karashinguwe, yakira amagara meza ava kuri wewe, yakira ubuzima, yakira ukwidegenza. Ino gereza nayivemo, ibyo yari yaranyazwe abisubizwe mu izina rya Yesu. Urugendo rwe guguruke, iyi nzu nayihabye, ino parasera yihabye, uyu mutahe nawuhabye, kano kazi nagahabye. Rega kuno kwezi ugurura inzira, uri imiryango yugaye, bohora ibiboshwe. Haguruka utabara ubwoko bwawe, haguruka urengera ubwoko bwawe, ubakure muri gereza basizwemwe n'abarozi. Uhindura ubuzima bwabo, uhindura imibereho yabo, uhindura amazina yabo, ubabera inyishu mu izina rya Yesu. Ubahindurira ubuzima nk'uko wabuhinduriye Yabesi, ubagurira imbibe, ubageze kure, ubageze ku ndoto zabo. Shitsa amasezerano yawe ku buzima bwabo. Urakoze mwami kutabaye, cyubahiro n'amashimwe bihabwe wewe mu izina rya Yesu, amen. Mana iguha umugisha. Kuno kwezi ko kwagurirwa imbibe, Mana hari abantu igiye kwagurira imbibe, hari abantu Imana kora mandegi basate bwo nasengaga, hari uturimbi twari ko turashingurwa, hari abantu bari kuba kugwana hamwe bageza ahandi. Ndumva nabivugira hano byose ngo bimare, ariko Imana ikoze ibintu bikomeye mu buzima bwawe. Fata umwanya wo gushima Imana. Ariko kuno kwezi wumvishije ibyo ugiye gukora, fata umwanya wo gusenga, witandukanye n'icyaha, hamushaka ikintu ukora. Birivuga ngo mudodere muzakingurirwa, murondere muzaronka, musabe muzahabwa. Ibi bintu bikorere ko kuno kwezi kuzarangira ufise intahe ikomeye mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha. Warahezagiwe. Wifuza kubandanya usengerwa, ari umutwaro ufise n'inzozi warose zikakuzazanira, twakure kuri no nimero tugufashe. WhatsApp yacu ni iyi +257 65 77 339. Mwarahezagiwe, mwari kumwe na Apotre wa Kristo Glory Shine. Mwibuke gusangiza abandi rino jambo, nabo ryabafasha. Imana ibahe umugisha.